tabara umuhari w'inyeshamba zituruka mu gihugu cy'u Burundi zagumutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 ziriko zirasaba ibiganiro leta y'u Burundi. Ni nyuma y'imyaka igera ku 10 runo rwaruka rw'abarundi rwagumutse mu mwaka wa 2015 maze bihereza amabarabara bagira vyinshi bonona mu gisagara ca Bujumbura, harimo kumenagura amabarabara, guturira imodoka za barundi ndetse n'ibindi vyinshi, maze baza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ibaha icumbi, imaze kubaha icumbi bamwe yabahinduye abasirikare nkuko nyene icubahiro president Ndayishimiye yabivuze, ibaruka muri M23. Rero murumva yuko no munsi ibintu bidasanzwe, ibintu biri ku yindi mpwemu, bariko barasaba ibiganiro, bashaka kwicara ku ntebe y'ibiganiro na leta y'u Burundi ndetse n'amasosiyete civile asanzwe akorera mu gihugu mu bihugu byo hanze bahunze, kugira ngo bashobore kuba bagira ico bavugana na leta y'u Burundi. Bire turaje tubiganire, tubive mu zindi muzingo ndetse turabe koko nyamba irede tabara inyuma yo kuvuga yuko mu kumenyesha amakuru y'ibihuha ibwira abarundi ati mutwitegure 2026 tugomba kubatera tubagabe ku bitero maze twigarurire igihugu. Uno munsi iriko irashaka ibiganiro, ibintu vuga yuko ari agakuru keza kerekana inguvu nke, ukutiyemera ndetse n'ubwoba uno muhari w'inyeshamba ofisi. Nuko werere dukurikirana mu cyo ikindi turamukanya, reka ntango ndakuramutsa ndaguha n'ikaze muri kiganiro cacu cy'uno munsi, aho tubwinkerezo ya gatatu kwezi kwa12 umwaka n'ibihumbi 2025. Ntangure nifuriza kurangiza umwaka mwiza wose dukurikirana, ndetse umwaka tuzotangura uzo umwaka w'imisha, umwaka wa vyose muzogira ubunane neza ndetse na Noheli nziza kuba yemera. Rero onagera ndabaramutse mwebwe barundi mwese mwumva runo rurimi ndetse n'abatarabarundi bumva runo rurimi, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, henshi merere muri Afrika tutibagiye. Abari Burayi turabizi ko mudukurana muri benshi cyane, abari muri Amerika, ndavuga abari muri leta zunze ubumwe za Amerika mu ma leta giye atandukanye, hari abazi muri za Florida n'andi henshi, tutibagiye muri Canada, abari Ottawa, abari Quebec, ahandi henshi merere muri Afrika, muri Canada, tutibagiye abari za France, Belgique, Allemagne, Ububirigi nayo nabuvuze, za Italy, henshi merere za Espagne. Twabizi yuko mwama mutwandikira, tutibagiye abari muri Arabia Saudite, hari abamama bakunda Burundi wa patriote bakunda kutwandikira bariyo, tubaramutse tubabwire ati mukomere cyane, tubifurize kurangiza no mwaka neza. Mwese aho muherereye mu mpande zine z'isi, muze dutora agatebe tuganire kubijanye n'iyi rede tabara. Nkuko nari nabivuze, rede tabara yagumutse, rede tabara yateye kudeta, ariko kudeta iraswata, iriko irasaba ibiganiro leta y'u Burundi. Rede tabara irashaka kwicarana na leta ya CNDD-FDD kugira ngo bashobore kuganira idoha kubijanye n'umutekano canke n'ingene abahunze canke n'amasosiyete civile y'abahunze akorera hanze ukuntu yogarukana mu gihugu cy'u. Ariko reka tubanze tuganire gato ku vyabaranze inyuma y'ino myaka 10 bahungiye mu bindi bihugu, inyuma yuko batembagaje ubutegetsi ntivyaja kubahira. Aya masosiyete civile mwumva hariho za Fokode, munazi Fokode vyikora uko yitwaye koko. Mwe barundi mudukurikirana murabona koko aba ba Pacifique nakajya gateko kabo babwejweri bakagenda n'abandi benshi cyane bakomeza kwandagaza igihugu cy'u Burundi, ndetse ari nabo babufatiye ibihano batera ibibazo Burundi. Murabona ko bakwiye kuza ku ntebe y'ibiganiro na leta y'u Burundi ngo bumvirize. Mbega bo babaserukanye iki kugira ngo leta y'u Burundi ibumvire? Bo bariko baraharanira iki kugira leta y'u Burundi ibaha umwanya bashobore kuvugana? Iki ni kibazo umuntu wari wese dukurikirana ashobora kuba yibaza ati ni ikihe kintu koko rede tabara yo president kavuga ati je nshaka ibiganiro kubera guharanira iki niki. Tubona babwira yuko leta y'u Rwanda ifashe irongowe na president Paul Kagame yafashije runo rwaruka mu kubaforoma ibya gisente. Tubona babwira yuko amakuru dufise nuko uyu mu president uyu mu general plutôt Godefroid Waniyombare agishika mu gihugu cy'u Rwanda yahiswe ashigwa mu bacungira umutekano wa president wa uyu Kagame, ndetse yaranarungitse ku mirongo y'urugamba ku makuru dufise
kugira ngo aze guhangana n'abarundi basanzwe baragiye kugororamo n'umutekano ngaha mu gihugu cha Kongo, aho neza na neza yari installé muri Kamanyora. Amakuru bise muri Kamanyora meza nuko bariko barabomora kumure ubu niyo mbare arashobora kuba yomowe muri aba bandi bariko barakubitwiza kanyabu, barakubitwa inyimbwane mu busize begerezwa igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyamba koko leta itabarishaka ibiganiro yitwaye gute mu gihe ari mu buhungiro? Mbega bagiye mu buhungiro bajyanyeweyo ni ico kintu cabajyanyeyo uno munsi cyo bataratunganya kugira ngo bumve yuko bosaba ibiganiro. Deja icitwazo bagira sinovye ko ari ico baharanira, icitwazo cabaye nyimbarutso nuko bavuga yuko bankamanda igira gatatu ya president nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Iki nico bariko baraharanira igihe bavuga yuko bari mu mabarabara. President Nkurunziza iyo manda yarayitwaye irahera, uno munsi dufise undi mu president mushasha General Major nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Uno munsi bari karatwara, uno munsi rero barashaka yuko bagaruka mu Burundi kugira ngo canke banze kugira ibiganiro hagire igifunditswe. Nuko ni nyuma yuko bandagaje ibihuha ndetse banabwiye ari wabo bari mu Burundi ati mutwitegurire mu mwaka wa 2026 ava yuko aba amatora turaje tubakize. Ukamengo mu Burundi hari abantu badafisa amahoro, mugabo nk'umuntu aba mu Burundi ashobora kuba icabona kibiri mu Burundi akavuga ati mundi tumeze uko nta mahoro muzoza kugaruza kubera amahoro ariyo. Hari habayaharaniye kandi yarabonetse, sinzire ico bakibazanye. Nyamba bakomeje kumva ibiriko biravugwa mu Burundi, umva yuko ataco bawaje gukiza, bahise mu gusohora itangazo. Ivyo kandi bibaye inyuma yuko bumvise yuko nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo, afashe rutema ikirere yerekeza Washington kugira ngo ashobore kuza kuba umurorerezi nk'icabona cimvuga ko kuko nta muntu abicabona atari imvuga ko. Mwumve yuko Nevarinza tumwako na President Trump arongoye leta zunze ubumwe za Amerika, umve yuko yamubonye mw'ibintu bidasanzwe, yamubonye mu butwari n'ubutoni. Ndetse abanyarwanda benshi bakora kuzimbuga bariko baravuga yuko amadiri ngo Kagame ngo yaratumwa ngo n'abanyamerika ngo bagiye kuyaha ngo Neva. Mugabo uburyo Kagame yakoze ibintu biratandukanye cyane nuko Neva yobikora. Neva ni nyangamugayo, ntabwo yokwemera yuko yose samaraso y'abintu kugira ngo ashobore gutanga inyungu z'abazungu. Jamais. Tumaze kuba tumusobanukirwa, ni president wacu, imyaka dutwaye turamaze kumumetiriza, turazi neza yuko atabintu nk'ivyo nyene icubahiro yojama. Ahubwo bamuzanye ko ivyo bamuza bati mubage mwifasha je ngaho ndayamanitse, nkuko amaze kuba bigaragaza yuko ari imvuga kuri kabisa. Kandi ndetse n'abanyarwanda bakaba nino saha baza baremeye bavuga ati why tudafise umu president nk'uwo, mu gihe abandi bo bavuga yuko president wacu bamunegura, mugabo basanze bariko baravomera mu kiva kuko basanze ari habi wabo bamwemera cyane, ahubwo banamwifuza yuko yobayobora. Reka tubifatanye n'amafoto y'abasirikare bari bambaye itenizi y'igihugu cy'u Burundi bapfiriye neza na neza muri territoire ya Mwenga. Haize imisi mike hasakaye kumbuga ngo kamenye yuko ingabo z'ubundi arizo zarasiwe ngaha muri Mwenga, maze ivyo biziga by'abambaye iteni militaire z'abarundi ngo bakaba barabarundi. Ariko amakuru dufise nuko ari leta itabara bacucumwe na FRDC hajya muri Mwenga. Ibi twagiye turibaha inciro nyinshi. Kumbure iyi leta itabara irashobora kubona position de force, bashobora kubona ingufu z'igisirikare cy'u Burundi zivize, bakavuga ati igisirikare cy'u Burundi deja nta byamoko biri muri 50% ndibaza mu byagisirikare n'igipolisi bakurikirana ndazi murazi yuko ari uko bimeze. Bakabona yuko kabisa ataho bomenera, ataho boca kugira ngo bashobore kuza mu gihugu cy'u Burundi, bagahita mu guca mu bubuyira bw'itangazo mu kanyanza kubasomera, ndetse ndanababwire nibigize iryo tangazo. Rero ku bwanje nk'ukwanariza kwiwanje ndabona yuko iyi leta itabara atabiganira ikeneye, kuko ntaco yose imbere mu biganiro, kuko nta n'umunyepolitike wa leta itabara tuzi avuge yuko aharanira ibi canke biriya. Turaje mukanya tubabwire ibiri mu itangazo iyi leta itabara yasohoye. Ariko ku bwanje ndashobora kubona atabiganiro bohabwa kuko nta mpamvu. Tubaca tuja mu myaka iheze aho CNDD-FDD yaja mu ishamba yari ifise ikintu iriko iraharanira.
paripehutu FNL yari ifite ikintu kiri imbere kandi gikomeye iri kirashira imbere kugira ngo bashobore kuja mu ishamba ndetse banasaba ibiganiro bamwe baje mu mazone do cantonnement hari abade mu bijana bose mu sikira ca leta hari ndi habo umumvikano nuko babona yuko ico bari kwarumvikana ari ikintu gikomeye kandi kiganisha igihugu ahantu heza byarabahiriye ntibafashe igihugu CNDD-FDD abene igihugu barabizeye maze baratorwa ariko iyi Leta Tabara ubugira ikirazamo bitandukanye cyane n'icyatumye bava mu Burundi gitandukanye cyane n'icyatumye CNDD-FDD ja mu ishamba kinatandukanye cyane gose nta naho bihuriye niko no bivuga muri rusanga ati rero jewe nka jewe mbona yuko atabiganiro bikenewe nta nubwo byoba byiza yuko bojana ku ntebe y'ibiganiro rero no basumira rino tangazo ryamarira niko no bivuga inyeshamba z'igihugu cy'Urwanda inyeshamba zagomotse 2015 mu gihugu cy'u Burundi zashoboye gusiga habona kuri uno munsi mu guca bw'uno munsi kugenekerezo rya kabiri ganegenezo rya gatatu ndababwire bimwe mu bigize mu itangazo zino nyeshamba zasohoye ndazishira mu kirundi kumbure abumva igifaransa baraza kugereza kugisigura mu kirundi kugira ngo ariko hariho n'abumva igifaransa mugabo rikangerageze ndarishire mu kirundi kugira ngo ndarekazime kugira ngo mushobore gutahura mu buryo mwumvi byari bigize rino tangazo. Abagwanyi ba Leta Tabara basohoye itangazo bavuga ko batari mu ihuriro ryatwirwaneho na M23 RDF nuko vyanditse bavuze ati twirwaneho M23 RDF kantu ka RDF mu gasoni iri ni tangazo ryasohowe nande na Leta Tabara babandanje bavuga ati Leta Tabara yamenyesha ko bobo bifuza ko leta y'u Burundi yo kwemera hakabaho ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta bahunze abari muri societe civile bari hanze abagwanyi baba tuvuge yuko ba Pacifique za nguvu bariko baravuga yuko atazubagifise ubagoyagoya byatumye ko urinze uja mu nzira y'ibiganiro nuko ku muheto uba wananiwe katubandanye abemeza ko amasezerano ya Washington na Doha ariyo nzira ishikana ku mahoro naho boba atari atabaraba niko babandanije bavuga mwiri tangazo. Leta Tabara isohoye iryo tangazo mu gihe Kagame na President General Major Evariste Ndayishimiye batangaje ko bariko baraganira kandi bafise ikizere ko bazoshika ku muti wo kumvikana. Ibi ndibaza mu bamenyesha makuru mu kiganiro President yahaye abamenyesha makuru igenekerezo rya mbere ku kwezi yaravuze yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bariko baragira ibiganiro nubwo hari ivyo ariko arabasaba ariko batariko barabizana mugabo ibintu bishobora gutora umurongo umwanya wari wose mbere aho yanavuze yuko ati muri politike nta mwasi yamaho w'ibihe byose kandi muri politike ni nkuko atamukunzi yamaho yaravuze ati abanyarwanda anabavyara bacu nabakuze n'abakuzine ni bene wacu duhuriye ko byinshi dusangiye ururimi ni byinshi turizeye neza yuko ibintu bizotera bije imbere ndetse aranavuga yuko ibijanye no kugurura imipaka navyo yaragiye bivuga ko aho yavuze yuko kugira aho yugurugwe Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ategerezwa kumuha abateye coup d'etat 2015 hama nawe aba ayugurura imipaka kuko aba bateye coup d'etat mwibuke neza yuko hariho abafashwe bari mu mabohero yagitega mu mpimba kandi Perezida w'igihugu cy'u Burundi baranamaje yuko mu bateye coup d'etat ataboba bazohabwa donc bazohabwa ikigongo c'ikivunga mu bimirije gutangwa kw'ibigongwe mu kwezi kwa 12 aho yavuze yuko bigoye cyane wewe yabitahura imbere yo naha n'ikigongwe kuko ndiko ndayivuga kubera niho narindi nari nicaye imbere yiwe yabivuga numva yavuze ati yobahaye ikigongwe ariko igituma tobaha ikigongwe nuko hariho abandi bari bamaze guformera igisirikare ndetse banafise etat major mu gihugu cy'u Rwanda muri Tanzania ashobora kubarikura akabatanza inguvu nyinshi kuri babandi bari mu ishamba kuri babandi bafise etat major mu gihugu cy'u Rwanda rero bihangane kabisa bavuze ati nyakubahanye n'icubahiro turagutakambiye twebwe twarisubiyeko turekure tuje mu buzima busanzwe nta na rimwe tuzongera kuhungabanya umutekano w'igihugu naje bavuga ati ivyo ndavyumva kandi ndabitahura ariko
hariho abo mwari kumwe bamaze kuba baforomera ibisirikare, hariho abo mwari kumwe bamaze kuba biyumvira gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse aratanga uburero bwinshi avuga ati rero mu gihe mwebwe no barekura sinoba ntanze inguvu nyinshi, sindoba ndiko ndatanga ramforo kuri babandi mwari kumwe bari mu buhungiro. Kandi murumva son excellence n'ikintu yasiguye neza kandi gifise ifatiro, kumbure nyene nanje sinoba rekura kubera ko yo bari karatanga ramforo mu zindi narya muzi yuko bajya bari abasirikare bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero leta bara yumve yuko icyizere cyo gushika ku muti wo kumvikana kirahari mugabo mu gihe bamaze gusambura ubwo butwe bw'inyeshamba bwa litabara ngo disambura bazohera kuri abateye kudeta, hama bashikizwe leta y'u Burundi, hama leta y'u Burundi nyamba ibahane nyamba abari mu minyororo bakatiwe nabo bave ko urumva yuko iminyororo yabo bazoba bari ko barayimara, ahubwo bazohageze yuko hafatwa abo bandi nabo bashobore kwishura igihe bari gufungwa. Hagati aho leta y'u Burundi yoyo ivuga ko u Rwanda ibatanze abo babatwara litabara ko ubucuti buzoca bugaruka, ubwo sakoba ko u Rwanda ruzohava rubashikiriza leta y'u Burundi tubihe umwanya. Nuko no umwanditsi yahise abirangiriza akavuga ati nyamba uno munsi leta y'u Burundi je kandi major avuga ati hari ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi ndetse na leta y'u Rwanda. Leta itabara gusora ino tangazo niyo bigize ubwo kuko inyuma y'uko imipaka yugawe igihugu cy'u Rwanda avuga ko cyahuye n'ibibazo byinshi kandi bikomeye, cyahuye n'ibibazo byo mu mifungurire, ibintu birazimba kubera ko bari basumira mu cyane mu gihugu cy'u Burundi. Urabona ko mu gihugu cy'u Rwanda bahatanimboka ubuho izuba rirabarembeje kandi ubuzima bukomeza kuba bubi cyane. Perezida Paul Kagame ntashobora kurizika agatanga zino nyeshamba zateye kudeta. Ibi byose birashoboka, ibi byose birashobora gusanga ari byo byatumye iyi litabara isohora rino tangazo ry'amarira, ndetse abarikeneye baraza kuza inbox kugira ngo dushobore kuribasangiza aho ryashoboye gusigwa hanze na porte parole militaire wa litabara yitwa Patrick Nahimana, ariwe yashoboye kuba ashira iri tangazo hanze ryo kungene reka ndabasoma itangazo ritoyi aho bavuze ati communiqué litabara bumva igifaransa ndio bazashobora gishira mu gifaransa. Dans ce communiqué de presse publié ce 26 novembre 2025, l'état-major général de la force de défense nationale du Burundi FDNB déclarait que le mouvement litabara que le mouvement litabara fait partie d'une coalition de groupes armés comprenant les FNL Nzabamema, AFC M23 twigwaneho RDF. Rero ahamura agace ka mbere leta baragereje gusigura yuko atabwo yifadikanije nazi za FNL za Nzabamema, za M23 za twigwaneho n'abandi bose bakora muri iyi coalition, aho babana bavuga ati leta tabara rappelle une énième fois qu'elle ne fait partie d'aucune coalition, que les raisons de sa lutte sont maintenant bien connues par le gouvernement du Burundi ainsi que par la communauté internationale. Pour rappel, notre combat est soutenu par le CL Burundi qui comprenne sa légitimité fondée sur la réhabilitation de l'accord d'Arusha, de la violation par les régimes du CNDD-FDD et la cause de la crise politique dans laquelle est plongé du Burundi depuis 2015. Il se comprend ainsi que les Tabara n'a rien à voir avec des groupes armés de parler la communiqué de la FDNB. Ibi nivyo leta barashoboye
kuba ishira hanze ndetse muri ritangazo muri agace bavuze ati twebwe nta bantu nabo badufashe mu mugongo dufise abadufashe mu mugongo n'abarundi gusa bonyene batahuye umugambi wacu canke bumva ibisabo byacu ivyo turirira maze baradufata mu mugongo kugira ngo tugwanye ibi hagiye haraba nguhonyangwa ry'amasezerano ya Arusha niko bashoboye kuvuga muri aka gaparagrafe ndaza kugerageza ndabirezi mu majambo yihuse kugira ngo dushobore kubana mu mwanya muto babanje bavuga ati Leta Tabara saisit l'occasion pour rappeler que la résolution durable du conflit en RDC est aussi tributaire de la stabilité sous-régionale. En particulier, il est impératif que la crise politique et sécuritaire au Burundi trouve une solution concomitante aux efforts déployés pour la RDC. C'est le rôle de la communauté internationale, pareil de l'accord d'Arusha, d'amener le régime burundais à négocier avec son opposition politique et armée ainsi que la société civile. La paix en RDC recherche par les médiations américaines et Qatar ne sera que plus consolidée. Ibi byabaye kuri uno munsi w'igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'icumi na kabiri uno mwaka turi mu 2025 pour Leta Tabara avec porte-parole militaire Patrick Nahimana. Muri make ndibaza mwumvise ivyo Leta Tabara igona twaciye ku mpande n'impande zigiye zitandukanye ushobora nawe kubufisa imbono yawe kaze muri commentaire kugira ngo ushobore kubana natwe kugira ngo nawe ushobore gutanga imbono yawe kubijanye n'ibi bisabo by'inyeshamba za Leta Tabara. Jemana kumwe kuri micro niko Dide Black kandi abike bantu rikumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi na cyane ku mirongo y'urugamba. Bye bye.